Kuri uyu mwana umwana nyene ubona imiti dore ko twari ikiganiro tumusabira lakagafana canke umuti bimeze gute bya bintu byarakize bimeze gute umwana bo yarakitse sigaranye inkovu nzomuzana umwirabira umwereke n'abafanzi bawe uretse kujya mwana yahiye ari umwe twashwagwana ku muzure mu gatungu nukuri kw'Imana ujya mwana wawe yo niwe uwo mwagwanye kijagiye mu gatungu yo polisi sana kwe icumura nako nubu yahatse urabona kujya mwana azova usanga umuntu ahambaye cyane Sitani gumigerageza mugabo Imana igumiye mugwanira erega hajya utagwanye intambara nta kintu kizimba buzovamo wafite kiri gute umwugo rukundo Constace abakinyi bagenzi bawe bavuze ati kibazo ca Constace reka tukihereze dusangire umubabaro navyakiriye neza kubera hajya ugira ingorane ntugire umuntu agushikako numva ko shumengura umurozi byamaye ishizere ko ntari umuntu kuri aho ugeze no munsi umukinyi w'ireresi woshimira ninde bivanye naho ugeze no munsi umukinyi w'amareresi noshimira aho ngeze kuri no munsi ndashimira Fani ushimira Fani yego kubera iki Fani Fani yarampumuye mu maso kubera hajya hari ukuntu gitangura ibintu by'amafilime ubona menga urahumye kandi umwe wese akubwira ivyiwiwe atamuca ashobora kubiguhako urashitse kwa muganga siko bakubwiye ko hari abantu babiri bagwaye Fani na Abel baragwaye bakubwiye ati kugira ngo bakire akine ko paracetamol tubaye ikintu kimwe ca paracetamol kimuhaye yo cakira uragiye kuri pharmacy hano hose urabuze ariko ugiye kuri imwe akubwiye ati hasigaye kinini kimwe gusa urakizanye muri babiri wagihande kugira ngo akire no gihabere we ni mara kubera Abel yakwimye ikikani bakunzi Abel yaramwimye ikikani none ego sasa reka kunye busasha Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Woodja Flavor. This is Step Media, channel progress for this industry of Woodja Flavor. Check nyakuru cyo kibazanira bishamvuga muri industry of Woodja Flavor. Nk'uko tubikora reka tunze dukingurikira Imana, amadusubira dukingurikira nabwo gakunze ba Step Media 257 wherever you are. Turakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka igihe kirekire vraiment tutari kumwe cyane kubwira ati imisi ibiri ntari ko ndavugana n'abakunzi ba Step Media 257 ndarambirwa gose nkavuga ati je vraiment abantu banje bizogenda gute ariko umutima gume mu nda ego navyari byashite tukagwara cameraman wanje akamerwa nawe akagwara urumva yarakize ubu ni bon sike yaraho neza kandi rozi neza sishobora kurondera mu cameraman ahubwo muze muraraba neza nabo gakunze ba Step Media nyene iyo umukozi agwaye vuba muraza kuza kumfatira kamera rero abuze bukabira vali yari agwaye ku bunyuma narabikoze sike yarakize ibintu bimeze neza cyane twari dukumburanye ndabakunda cyane nimba ari unkumbo yandika ngaho ati Beni sava biraza neza hanyuma rero no munsi nkafise umutumire wanje witeka basha umuntu ngunda cyane mugabo rero dupfikino kimwe numunebwe mana yanje mana reka ndabo umwanya baramutse hanyuma turazo kuyaga byinshi Constace bite namahoro biraza neza cyane amakuru y'imisi amakuru kuri meza waramutse gute naramutse neza nyene urabibona nkine kumenya ikintu ca mbere Constace wanza gukora yavyutse mbanza kwibrosa ati ushobora gusenga Imana utari brosa urabanza ukibrosa mugasho usenga rero ati rero ushobora urakuramutsa umukama wawe utari brosa uratangoya mana yaje waza ukibrosa rero hanyuma ibikurikire cyo byumva ucukora ibindi bikogwa ucusenga hanyuma ibindi bikaza mu nyuma ariko nizeye ko kenshi niko bikunze kugenda nta musi numwe urasanga wabyitse ivyo bintu ntubikora usanga wiriwe muhira cyangwa wagiye ku kazi cyangwa wagiye ku isoko utari brosa ku isoko utari brosa nibirashaka gacha muga Constace apana ntumbwire gusarisha reka teke guha mana yanje mbe Constace amakuru uyu mwana umwana nyene ubona imiti dore ko twari ikiganiro tumusabira lakagafana canke umuti bimeze gute bya bintu byarakize bimeze gute umwana bo yarakitse sigaranye inkovu nzomuzana umwirabira umwereke n'abafanzi bawe ego amatwa nsumira nuko ari abantu bakugarutse ko like baza kuramutsa barungikanya akantu umuntu mugenzi wawe
zagenze gute barahashitse Fani nkuko bona ari ubwa mbere yatangwe kwa shikajya niwe yari ubwa mbere wewe bwa mbere yashitse hajya oya niwe wa mbere yashitse wagize kijya kibazo mu bakenya amareresi ariko mu nyuma haraje abandi ba aho mu nyuma yaciye akoranya abandi bakinyi bamwe bavyiyumvamo baranshitse ko baraza kundaba wavyakiriye gute umwugo rukundo Constace abakinyi bagenzi bawe bavuze ati ikibazo ca Constace reka tukihereze dusangire umubabaro navyakiriye neza kubera hajya ugira ingorane ntugire umuntu agushikako numva ko cumengura umurozi byamaye ishizere ko ntari umuntu bakwe bati Constace ntaroga none urinze ubura umuntu numwe agushikako mana yacu wati uca wisuzuma bati burya je mfise ikibazo cyahe ariko vyakweretse yuko uri umwana mwiza utari umurozi yego byanyeretse yuko fisa bankunda ubwo uri ku ruhande rwawe ku ruhande rw'ingabirano yawe nk'umukinyi w'ireresi vyagwaye ikigwi cyahe nk'umukinyi w'amareresi kubona bagenzi bawe baza gukura abakinyi b'amareresi vyagwaye ikigwi cyahe na cyane cyane muri uwo muryango murimo ahubwo ikigwa vyarampaye ikigwa cyo kubona vy'ukuri yuko naho bamwe muri ibi bintu vya filime mwavuga ngo nta rukundo ruhari cyamaye ikigwa kwa kirimwe mu rukundo kubera dufate nka Sandi urabona ko atari ngaha mu gihugu Sandi ndabona Sandi ari Canada harakoze ikintu kirankora ku mutima kandi atari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mugabo kubwuko dusangiye umurimo kandi kuko nagize ingorane numva rero bisigura ko turi mu muryango Sandi yaravuye Canada araza kukuraba ntiyaje kundaba mugabo umutima bisigura nahatahageze ku bw'umubiri ku bw'umutima yarahashitse Sandi ego ni nawe nyene yitwa Sandi Sandrine Nduwimana Sandrine yakwitwa Nduwimana Sandrine mbere yase kwitiranwa na Kamikaze cyitwa Nduwimana Sandi kandi na Kamikaze nawe nyene yitwa Nduwimana Sandrine Kamikaze ni ryakazi Kamikaze ryakazi kandi urazi yuko wewe uri mu bamwe nkunze gushira muri kategori y'aba Kamikazi na ba Sandrine nyene na ba Sandi hari uri umukinyi w'ireresi ugasubira kandi ukanaririmba indirimbo z'Imana siko none siko bimeze akajambo gato kuri mugenzi wawe Kamikazi ariko akaronka ikibondo hariko ntavyuzi uzi ko aya makuru ntari naya ntumbwire nukuri Kamikazi ariko kuronka ikibondo sha Imana ishimwe Kamikazi ndamukunda kubera dusangiye umurimo no mu bisanzwe utari satana cyangwa kuducanishamo nk'abantu baririmba gospel tuba turi mu mwuga umwe kuko icyo tuba duharanira no kuvuga ubutumwa abantu bihane numva rero twese turi mu rugo rugamba tuba dukwiye gukundana ariko ababa bafise andi maronko babizeramo niyo mpamvu usanga haje inzankano kana y'ubundi je Kamikazi ndamukunda mbere nk'indirimbo zanje zimwe keshi bakunda kuvuga ngo sana Kamikazi bakambwira ngo ndi mutoye wiwe cyane vya bindi bamusangiye ibintu bimwe abantu bakaca bavuga ati aba bantu basangiye ikintu kimwe bari hamwe sinzi abafana bo ko baba bavyiyumvira mugabe ivyo vyarangwa mu matwi keshi akajambo rero gatoye kuri Kamikazi rero ku kibondo ciwe gishasha Imana iruka kumuha umva kandi n'umuryango wa filme twungutse Kamikazi yarungutse Imana ibihere bw'icubahiro kandi ntaheretse kuduha bishasha nawe nyene narabikubita gashi nawe nyene urabona ko umunebwe tumusha mu banebwe nka wewe aya je si n'umunebwe ndimo ndakora ariko nawe nyene arakora gusa ntari kura cyane nkuko yari kura kera ariko nawe nyene arakora arabirekura neza nawe urabikora neza gusa nuko mudaduha nyene kujya nyene muri wa muvuduko twa twifuza uburyo ntumbwire nukuri urabuze uburyo ntize mu makamera niyo micro byose cyo sanga mana yacu kamera Ushira ko siba ahubwo ni uri umunebwe amazi imisi jewe kamera ngiye oya nari ngwaje yaragwaye urumva yarafise ikibazo yaragwaye sike nawe nyene ucuzura muvugisha nyene abagwaye ukatumva ati nimbo no musavuza abiri cyo yadugije kwa tatu igejo kadenutse yakize nukuri kwibana yes tako turavuga ati rero kuvyeri ku rukundo rw'abakinyi b'amareresi ati rero byaragwaye ikigwa byakweretse yuko rwa rukundo bavuga ko rudahari ko ruhari siko none ga centre iganuzenya ga Constance ariko ku rundi ruhande abantu bakavuga ko rudahari none ku bwawe wewe wabitawe ujya munsi cyangwa wari umaze kubibona mu yindi ntumbero na wewe kujya munsi baza kukuraba
urumva mu bisanzwe nta vyinshi nova ko vyinshi vyirirwa ku mbuga urabona bamwe bakaguhana inkoshi abandi ariko urabibona ndabibona induru bamamwo bwa rero hari igihe usanga baba bafise ibindi banashaka baba banapfa bidaciye muri ibintu vy'amafilimi gaca usanga barimwo barabikwega namwe mw'ivyo nyine hogire je burya naricaye hasi umunsi umwe ndiyumvira vuga ati burya je nibaza yuko ari buzz kuko ubwa mbere barakina amareresi ariko ntitwigira twumva ariko barashwana sinzingira ni kwa kundi wasanga kira muntu wese wasanga umwe afise YouTube wasanga nka Beri wenyene niwe afise YouTube wasanga nka Fani wenyene afise YouTube wasanga nka ba Sabas niwe afise ma YouTube ariko ubunye usanga abaza gukina muri filime bose bafise ma YouTube yabo urumva wasanga bwira muntu wese ngira bya bintu uvuga ati umuntu aza musangiye akazi usanga bigoye kwa umusangiye aba client urumva mu bisanzwe ikintu navuga kuri ivyo hamwe birava kwishari hari igihe usanga abantu turemye ukuntu ugasanga umuntu aragize ishari ntikana aho dukora ibi akaba ari muri urugero runuru je mbona ahubwo ko agize ubwibone hariho n'umuntu acafata urazi ko hari umuntu ntuzishobora kubaho wihoreye witekaniye mugabo kwa kwitekanira kwawe bivanye n'ico uri muri amurusha acafatiramo ko ufise ubwibone ufise ubwishime rero nivyo bibaho ugasanga amashari ariho ugasanga ni nk'ishari bagiriranira uko ariko twizere yuko uko inzira byose bifata bizodushikana kuri ya nombero nziza tugomba gushikako Cyenga Constace ikiza nuko bohuza bakumvikana abo utazi batumvikana ni bana Tangwe no bibaza wewe se ukura baronde oya ntegene kubimenya kubera Constace jabo no banibaza ngira ntuba bataribo abantu ubuzi batatumvikana ni bande ga Constace urazi je ntavyonzi mugabo kubera kuri YouTube hari gihe muduha ibintu vyo hari naho muduha insako abo bona bashira ku mbuga kumenya yuko atari insako abo bona bashira ku mbuga zabo ubona bagahita abantu byo byose umuntu akabwira naka baza ko ari inde benishira kakunshuka oya ngana cyane wowe usanzwe unabanye nabona cyane kumbere twebwe twihenda tureba kuramwe ku nguvu ariko gosanga ntavyo bado ariko nkamwe bw'umusanga mu bana usanga ubize bwati nakashani yumvikana naka benishira babo arabonye iyomba hari habandi usanga babaza mirango abandi za carama nanje arabonye iyomba abo bantu bigiye tubona nakangara umuntu rikunda kubona novuga nti cyane na mitende Fani naho nyene ngiye gukina mu mupfakazi Fani murabonana Fani murabonana na Arvera twahora tubonana Arvera undi ninde nta wundi mana yaje Fani na Arvera ko numvise Sabas twahure nko mu gikorana hano canke Lionel ndetse kubona na pe beshi gise ariko nizere yuko bimeze neza ariko nka wewe urashobora kuduha umuco bwasi nkabaje gukora abani bande Fani wa mbere turamuzi wa kabiri mbese nabakubwiye baraje baraje abakinyi b'amareresi okay Fani yari kumwe nande haraje abafana haraje abakinyi b'amafilime bangahe abakinyi abafana bo turazeho muri hose mwobawe Imana irabakunda cyane Constace tubwire uwa kabiri yaje kuraba Fani Liberi yaraje na Liberi yaraje Sabas yaraje nabere ntatari nka hafi yaraje abana yaje muze Sabas yivuge yabere oya wuri murambaza mvuga baje ariko umuntu akundwa cyane ngaha ari abere Arvera yaraje ari umuntu akundwa cyane ngaha muri industry yacu abera za mu bambere abere baramukunda gose bivana n'ubwizige kandi murabaririmbye kuri kimudashobora kuririmbana nabera akaririmbo collab ibintu byose bifite igihe cyabyo n'umwanya wabyo ibintu byose yese mu kajagari ahubwo ibintu byose je burya mvuze ni ntange award mu bakinyi bakunda filme kandi babikora kandi bakora neza arabakozi abere no muha mu bantu bakora neza cyane umukinyi mwiza aho ni sawa nese woba wateguye igikorwa rega wateguye igikorwa Constace saragice mana yaje noba wateguye igikorwa nagerageje kumva Constace yari nabuze reka ndabihebe kisho kuza sevejya kuri gataro indwi turi kumwe na Constace igikorwa cyawe kuri YouTube kiri recent icyo reka gushira ko n'icyaha narimo ndashira ko filime Yeriko yitwa Yeriko kweri ki Yeriko nyene uyiravye kibona impamvu yitwa Yeriko
nivyakubaye ko mu buzima nk'umupfakazi hariya canke nawe wavuye waserekana ndigiye ariko nebijya byose umupfakazi nibyo mu buzima busanzwe mana yanjye ndiga burya ndavyibaza jamwe ngo agira kiri ubuzima bwiwe birashika bimenye none we bimeze gute nawe ni true story canke ni ivyumviro gusa vyaje mu nyuma gatereka nk'inendere sitwa yeriko ni ivyiyumviro vyaje byo gukina iyereko mu bisanzwe hajya burya nta mukinyi nimwe akina filime bagenda dashyizemo akantu gatoyi k'ubuzima bwiwe gusa urumva ntushobora guterura vyose kubera bajya abantu niba baboneka mugabo uragerageza ku nkuru gashiramo mu buzima bwawe kubera ubuzima bwawe warabuciyemo hariho n'abandi bashobora kubucamo cyangwa hariho n'abandi bakibucamo rero niyo mpamvu iyo umuntu arimo arakora inkuru ya filime naho umuntu ababurema ibintu bitabaye akabishiraho ariko usanga wabiremeye kanaka cyangwa ugasanga wakoze ubuzima bwa kanaka arimo igetse novuga kuri aho ugeze no munsi umukinyi w'ireresi woshimira ninde bivanye naho ugeze no munsi umukinyi w'amareresi noshimira aho ngeze kuri no munsi ndashimira Fani ushimira Fani yego kubera iki Fani Fani yarampumuye mu maso kubera hajya hari ukuntu gitangura ibintu by'amafilime ubona mengo urahumye kandi umwe wese akubwira ivyiwiwe atamuca ashobora kubiguhako Fani yarampaye umuco cyane cyane ku kintu kijanye na YouTube kubera urabona Fani je twatangiye gukorera filime umwaka umwe rero aranyereka ingene bugurura YouTube rero ni Simo yaje kuyugurura Simo arayikurikirana mugabo uruhara hakururwa ari wagize Fani kuko Fani ni nawe yarondeye Simo urumva rero ndabikeshawe kubwiyo mpamvu ati rero ati ndashimira Fani aho ngeze hose arabifise mu kuboko ego kuko na filime ijoro yataza kuba ariwe yasa n'ivyase ego igese nizere yuko Constace muramuzi numukinyi mwiza numuririmbyi kazi mwiza ariko ikitubabaza nuko ataduha ibikorwa ku mwanya ataduha ibikorwa kwa kundi twatuvyifuza kubironga ati rero Constace twavuganye yatubwiye ati wewe ikibazo ciwe ni le matériel arabuze nuvuga kamera Constace byo nivyo canke nibeshe wari watubeshe yari black oya pana black pana mikoro urumva nakagati gafata mikoro ntanako nukuri kwimana none ubona gute dutanguye gutereza uno munsi none ahubwo tangura mana ya nukuri kwimana twemera ingabira nukweri nkikweri ivreba ijya buko nyene twitakaze oya vrema gera gice mugize nawe tanga kari mikashi kari mikashi 69 46 94 19 izina niyo kindi Constace uwo kwifuza ko kwandikira yo gusanga ku mbuga zitwa gute izo nimero mvuze kuri WhatsApp ziriko igese ryo kuzo step media kuri 5 indwi wifuza gushikira Constace sinifuza ko ingabirano yiwe twehereza ngaha nyene turifuza yuko yogera kwindi ntambwe yogera kure urukumva yuko yashigikiwe n'umuntu asanzwe ari ku mwanya kuri no munsi niko twavuga ariko arakora neza ariko bari kubakinyo marerisi bariko arabikora neza cyane bise kuvuga Fanny Lavin yaragushigikiye nawe nyene nizere ko yagushigikiye yifuza yuko ahubwo wona renga hageze sivyo none ahubwo ndamusaba komeze kubera ujaramaze gutubonera byishimo bintu bijanye na filime hari ikintu gishasha yazanye cyo kwigisha ivyerekeye movie Benabel like vya filme yes mwebwe mwayivuze kwiki nk'abakinyi b'amaresi musanzwe muri kumwe kijya n'ikiyumviro ciza kubera ashatse akoranirize hamwe abantu hariho abantu baraba filime cyane washobora kumuryohera agacavuga ntidakeneye nje gukina ku munsi tashobora kuronka nk'abantu nka 30 bavuga shiramo urumva rero bobo bafata yuko gukina filime ari ibintu bisanzwe nenga nta buryo bitwara uza wese nshiramo vuga ntawe ndabona avuga nti jewe ndafise n'ibihumbi 10 basi ndaguterere hamwe byo kugushiramo azo nabivuga monyo ubibona muri groupe canke nawe urisanzwe uri muri bamwe bazo kwigisha uri muri bamwe bazo kwigisha canke uzo kwiga mu bijanye muri inye Burundi Film Academy yabafa Fanny Nabel Fanny na Libera ya Krentoze nya Libera na Fanny urumva baba bakinyi bashahoja kwiga kugira bungura ubwenge mu bintu bijanye no gukina filime barahamagariwe kuja muri ivyo bintu canke abafana nabo nyene bifuza kuzokina so gupfa kuza gukina bagende babanze bige namwe bwo muzokwiga canke muzokwigisha bishoboye azokwiga wewe urazi ndakubwire muri bibi nerega yo nawe nyene bazokwiga afise bakura nta mukuru nabo nibo babifise mu bumenyi hari haho bavyiye
wewe kuri kijya usumbya abandi uzokibigisha hama nawe kijya enye usumbwa n'abandi bazokikwigisha nico Burundi Film Academy ihari kabisa gese rero bakunze Step Media kabiri gatanu indwi Constace asanzwe atubwiye ibintu byinshi cyane tutari tuzi mbega gushaka kuri no munsi wowe ubona abantu bakwavyakira gute bakwavitabirira gute ivyigwa byaratanguye bimeze gute mu bisanzwe jewe ivyo kafani sindacaje ariko biraguca mu matwi ariko barakwandikira ubashireyo erega banyandike ndabashire mu bandikira fani je naguma numva ngo twandikira utinanditswe uri muri hari ndani mu bigisha ziwawe umva rero wowe urabatumiriye rero bagende bafata ivyigwa hariya je nibaza yuko uba yifuza kuja kwiyandikisha cyangwa uba yifuza kuyiga yoja kuri page ya Fani akamwandikira canke akagenda kuri Burundi Film Academy barafise page yabo bakandika hajyanye bikagenda neza cyane komsa hama ibintu bigende neza cyane vy'ama inscription ibiki vyo kwiga vyerekeye ku rutonde rw'ivyigwa novuga ama plan du cours hariya bizogenda neza cyane babibajije cyane hariya reka dusubire kuri Constace ari ikintu twavuze ariko tutakivuze ko cyane tutakirandiriye ko cyane niki vyerekeye umwana wawe wavuze ati rero umwana uwo ni bon asigaye ziga gusa nkuvu ko zihera amabara niyo atarashobora guhera mu maso araceragurika ariko nibi yakoze ivya mbere nibindi zobikora ngira zogarukana umubiri wiwe yego tuvyizere right now novuga birashitse nakabaza ingana mubaze Constace twagerageje kubaza ibibazo byinshi ariko nakabaza ingana mubaze Constace urashitse kwa muganga siko bakubwiye ko hari abantu babiri bagwaye Fani na Abel baragwaye bakubwiye ati kugira ngo bakire akine ko paracetamol tubaye ikintu kimwe ca paracetamol kimuhaye yo cakira uragiye kuri pharmacy hano hose urabuze ariko ugiye kuri imwe akubwiye ati hasigaye kinini kimwe gusa urakizanye muri babiri wagihande kugira ngo akire nashenda kimanyura oya ntawe numwanya igipana akubwiye ati mpaka kije cyose yakinwe cyose gikwiye Benisho ubirize nakubwira ije nibanga ry'umutima w'umuntu uravyumva shaka kubwira nti nogihabere uga umutima wanje utabinde kuri shaka kubwira nti nogihafani burya rero haje ndakubwira amajambo aribesha cyane gusumvya umutima hari ibintu umuntu ashobora kuvuga mugabo umutima wuto vyemeza rero no bahikimanyu no manya kugira mfufahaza mwese ntatakaza ubuzima oya gufufahaza ntivyo kubunda ko gati no gufufahaza nibikunda kugira ngo akire neza ni mpaka kimwe cyose gikwiye Weni mara kubera Abeli yakwimye ikikani bakunzi Abeli yaramwimye ikikani none Constace reka kunye busasha habwo kandi ivyo bintu mwe musigaye mwiharaje Constace si vyiza je riko namusavye ikiganiro kinyibawe yahikwimye kuberi yambwiye ngo kwera ibintu birefu nyine yabivuze mu kijya kiganiro nashaka gusubiramo kijya twagiranye na Ribe wese nakoresha ama message wabibonye usanga ufise ikibazo message nazikweretse uraraba impamvu yatumye akiko oya jabano bibaza ko riko ndabesha message sinayikoresha Constace nukuri kwimana we ndamupfa ugomba binzane mwe jewe mana yaje oya nukuri je vyaramba baje rero byarakuru numukinyi mwiza kujya kure nkujya ntamuha ikiganiro numva ko numva birababaje none ndakubaza hajya amaze ahubwiye nti ntunwe ukaguma ushaka yanwa arakuniga rero hari igihe usanga wo mutima wugira uze kumubaza ibibazo bigoye nk'uko nawe rero nawe akaba yaba yaripfira mwakirikana rero genda mutahura yatarika gusa imana imujemo mu mutima ndazi bizogenda neza ndazi abere na mutima bafise azuma ikiganiro sivyo none Benisho wifuza ikiganiro nyabakikuri oya ngira ndamaze kuvyerekeye filme yiwe yakoze muri East Africa kandi ijya filme turakeneye kumenya byinshi kuri kandi burya rero abantu zamwego muraduhenda muratubaza ibintu by'insaku tukaja ngaha twebwe nyene tukavuga oya ingorane yanyu mwebwe mugani wa Abeli yarabivuze no mu kiganiro ngati jewe burya ari ahantu nagera ugasanga umuntu ariko aranjyaja hari ahantu nagera kwana carivuga nawe nyene naje ari ahantu nagera wasanga ndiko ndajyaje umuntu aho ko umuntu wo mubwira ati jewe ndakwanka ndacicara bizi Abeli yarabivuze
injajya zibaho kuri kintu ngo bamujyajyana none erega nivyo nyene tugerageza kubakuramo kugira ngo umutima mubi ubavemwo hama mukorana vuga ati ujya ndamuzi ujya ni mwiza ujya ni mubi jende se gukubesha mu bakinyi bo ngaha mu gihugu cyacu bose bakina amafilime nta muntu umwe dufitaniye ikibazo ariko abandi urumva ko bafitaniye ingorane none baba bafise ivyo bapfa none kuri kintu ni mujyajyana umva none ndimwo hari igihe usanga baba bafise ikintu bapfa kandi ababipfa ngo nabagize ababisangiye ariko kurundi ruhande si uko babikwiye none mvirize ndakubwiye nimba Yesu Kristo yaje ngaha mw'isi kugira abantu bose bihane none bose barihanye yarinze ava mw'isi abantu bose batabaye intungane kugeza no kuri no munsi abantu bose ntivyoshobora kwera ngo direre rero hategeza uzobaho ivyera n'ivyirabura n'ivya jone n'ivya vere rero no kuvyakira uko nyine nakoze ikiganiro na Liberi yarambwiye ati Beni burya ntubironderere kure ibi bintu burya vyapfuye kuva gihe je ntangoye gukorana na Fane numva ko bafise ivyo bapfa nivyo nyene oya we uko ubibona nuko werega uri wakera Constace ndi wakera ngo vyatawe guparanganira nevyo baravyivugiye nivyo bikibazo gihari ni kubera naje urumva rero ngira yaje nabi sinzi yaje na bisi yaje nka corona gesho kuzo kusemenya kabiri gatanu indwi tuyaze vyinshi na Constace ndagushimire cyane urakoze novuga YouTube yawe yitwa gute na Instagram na Facebook ni bikoresha wandika Constace niyo cyangwa kandika filime bayazane filime bayazane yo bayazanye Ibere niwe banyere bayazane zesiko yabivuze oya sindi nyira bayazane Ngaribe oya Ibere ntacho bajya bose ntacho dufafye genda nibere n'umuntu muto mbere wanashije ndacibereye hasi egosha nawe rero nibadoge naje nzoshikiye mana yaje yes nivyo vyiza cyane kuko si twese tuzogera kure si twese kandi tuzokugoroka hasi harabo Imana yateguye kugera kure ara nabandi Imana yateguye bavuga ati mwebwe bizoguma ruku bivanye nico Imana ibona ko iduha kidukwiriye ariko kurundi ruhande tuzokome dufise confidence yo kuzoshika kure sivyo none niho reze ko munyeshara adahezagirwa munyeshara ntafageze kure ntahezagirwa umuntu afise umutima mubi ntahezagirwa kandi utakiri ivy'abandi bagenzi bawe ariko bararonka burya Imana ntiguhezagira sivyo none Constace kandi haje Imana iguha kugira ngo uheko nabandi sivyo none rero mugiye rero na Imana yaguhaye ugacinya ikiganiro umva Imana irakubabarira ndana kwibikikani Imana ikikubabarira jembere nzoza ntabwo uretse kujya mwana hiya ari umwe twatwagwana ku muzure mu gatungu nukuri kw'Imana ujya mwana wawe yo niwe uwo mwagwanye kijyagiye mu gatungu yo pole sana kweli kwicumura nako nubu yahatse urabona kujya mwana azova usanga umuntu ahambaye cyane Sitani gumigerageza mugabo Imana igumye mugwanira erega hajya utagwanye intambara nta kintu kizimba buzovamo oya nta ushika kubikomeye adaciye mu bikomeye nukuri kw'Imana rero ugira uzogere hejuru ntuzogera hejuru ugiye widumira uko nyine nk'akanyugunyugu tegeza guca mu bintu ugwana navyo ni hatari cyane bakuze step media kabiri gatanu indwi genda kuri YouTube yandike Constace niyo no kuri Facebook ni Constace niyo nyene mu mwandikire hanyuma muraza kuyaga byinshi cyane ababwira ingorane ziwe afise igituma ibiganiro kundi ataduhana uvuga amafilme ku mwanya n'indirimbo zo ku mwanya kumbere yatubwiye twebwe info imwe nuko akeneye materiel ariko hariyo ni byinshi kumbere atashimye kuvugira hano mu bashobora kuvuganira nawe inbox yatanze nimero ziwe ariko arashobora kuzitwibutsa 69 46 94 19 kabisa tuzosubira no gutaha uri kumwe na Beni kuri mikro bya Camera CK Professional ntibagire kukira subscribe no kuri Constace niyo ugire subscribe bye bye